igituma uno munsi uri kuracumura, igituma uno munsi uri kurakora ivyaha siko ko Imana ishaka kubikora, niko rako wewe wagiye kure y'ijambo ry'Imana. Uzomenya ko ikintu ari kibi gute utigeze ufata umwanya wo gusenga, utigeze ufata umwanya wo kurimbura kuri no jambo. Ndabaye kaze mu gano cy'amasengesho mushizo na mwene so Habimana Djibril. Uno musi manashimye umutima wanje rivuga ngo kwimenyereza kurimbura kw'ijambo. Mbega waruzokora nkukira yuko ushobora kwimenyereza kurimbura kw'ijambo ry'Imana canke ushobora kwimenyereza gusoma ijambo ry'Imana. Mbega warubizi yuko bishoboka. Hari igihe umuntu avuga ngo mperuka gusoma ijambo ry'Imana mu ndwi iheze, mperuka gusoma ijambo ry'Imana heze iminsi ngana gutya, ugasanga umuntu ku munsi si umuntu ari muri kwijambo ry'Imana ku munsi. Mugabo uno munsi nagomba turabire hamwe ingene umuntu akwiye kwimenyereza kurimbura kwijambo ry'Imana ku munsi. Tugiye gusigura irino jambo kwimenyereza ni iki? Kwimenyereza nkuko twavuze mu biganiro giheruka, kwimenyereza ningingo wenyene ushobora kwifatira nyene. Kwimenyereza ningingo umuntu afata canke yifatira kugira ngo ashike kwihangiro yihaye. Mu yandi majambo ni ingingo wo ufata nyene atagahato, ugafata ingingo ukavuga ngo wewe no munsi nzotangura kuzandarimbura kwijambo, nzotangura kuzandafata nsoma ijambo ry'Imana igitabo ku gitabo gushika ijambo ry'Imana urihejeje, gushika uhejeje guhera mu itango gushika ivyahishuro Yohana. Rero twovuga gute ngo ijambo ni iki? Ijambo mu majambo makeya, ijambo ni Kristo. Ivyo tubisanga muri Yohana igice ca mbere gora ku murongo wa 3. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu ntango jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mu vyaremwe vyose, nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Bibiri tubwira yuko uwo jambo ari Kristo Yesu, kandi itakintu na kimwe kwisi cigeze kiremwa kitaremwe nawe. Nico gituma ari kurankukira no munsi ukwiye kurimbura kwijambo ry'Imana, kuko ntushobora kumenya iyo uri kuraja, ntushobora kumenya uriwe iyo utarimbiye kwijambo ry'Imana. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ko twaremwe n'ijambo, twaremwa n'ijambo ari ryo ryaturemye, ukaba udashobora kurimburako, nuko wewe uri umuhombe, nuko wewe uri kuraja ahantu hatariho. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko jambo yamyeho. Uwo jambo yamyeho rero ni uno musi naje kubwira kugira ngo wige kumurimbura. Umurimbura gute? Urimbura kwiri jambo, urimbura kwiri jambo. Nico gituma ngomba kutahura yuko ijambo ry'Imana rifise akamaro kaniniya mu buzima bw'iwawe, rifise akamaro kaniniya ku mukristo. None two kwimenyereza gute kurimbura kwijambo? Ugiye gusoma muri Yesu igice ca mbere gura ku murongo w'8 gushaka ku murongo w'9 aravuga ngo ibi biri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzobikure mu kanwa kawe. Ubwa mbere na mbere ibintu biri muri iri jambo ry'Imana cyangwa muri Bibiliya ukwiye kubikura mu kanwa kawe. Ukwiye kwama ubisoma umwanya ku mwanya, ukwiye kwama wiha mwanya wo kubirimburako. Aravuga ngo ariko uzokwame uvyiyumvirako ku murango no mwijoro. Urabisoma, weje kubisoma ukabirimburako ku murango no mwijoro, kuko ijambo ry'Imana ni ubushobozi. Ijambo ry'Imana ni muvuga mu Gifaransa ni boussole, ni cerekezo. Ijambo ry'Imana niryo ritwereka iyo tukwiye kuja. Muri Zaburi aravuga ngo nasize ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye gucumurako. Igihe ushyize ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ijambo ry'Imana rigugiza kure y'ikintu cyose kibi. Igituma uno munsi uri kuracumura, igituma uno munsi uri kurakora ivyaha siko ko Imana ishaka kubikora, niko rako wewe wagiye kure y'ijambo ry'Imana. Uzomenya ko ikintu ari kibi gute utigeze ufata umwanya wo gusenga, utigeze ufata umwanya wo kurimbura kuri no jambo. Ijambo ry'Imana rirabandanya ngo ariko uzokwame uvyiyumvirako
ku murango no mwijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo vyose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahigwe. Igituma abantu benshi batagira amahirwe mu buzima ni kubera ko batarimbura kw'ijambo ry'Imana. Kw'ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ngo jambo mu ntango jambo yariho, kandi Bibiliya ikatubwira ko ijambo ari we yaremye ibintu vyose. Rero ijambo niryo rirema ibintu. Umenya ijambo ry'Imana utuma urengera amasituation, utuma urengera ibibazo, utuma urengera ibintu vyose, kuko iyo umenya ijambo umenye yuja. Nico gituma wanzeza uravuga ngo ijambo ryawe ngo nitara rimurikira ibirenge vyanje. Igihe uri umuntu asoma ijambo ry'Imana, iyo umuntu urimbura ku ijambo ry'Imana uramenye yuja. Ijambo rikumera umuco, ijambo rikubera aho kuye kuja. Rero ni gute rero tworirimbura? Ni gute tworirimburako? Nkuko nabivuze, ukuntu wobiririmburako nuko woriha umwanya, nuko iryo jambo ry'Imana worisoma, hamweje kurisoma ukaririmbura. Kuririmbura ko bisigura iki? Kurimbura bisigura ko ugafata iryo jambo ukagiyumvirako, ugafata umwanya wo kugiyumvirako. Hama igituma ugiyumvirako ni kugira ngo Imana iguhishurire ivyo yashatse kuvuga. Hama ikindi kintu ukwiye kugira nuko ukwiye kurisoma iminsi yose nko nabivuze. Ikigira kabiri, ukwiye gushiraho umwanya wo kurisoma, ukwiye gushiraho umwanya wo kumarana wo kurisoma. Ugiye gusoma muri Zaburi 119 kora ku murongo wa 148 haratubwira ngo abararirizi batarakuranwa mu bishingo vyabo mba ndi maso kugira ngo ndimbure ijambo ryawe. Aha rero ni nkuko nako ndabivuga, utuza gushiraho umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ushaka gushiraho umwanya wo kurimbura ijambo ry'Imana. Uno muntu n'umwanditsi wa Zaburi aratuvuga ngo abararirizi batarakurakuranwa ngo jewe mba ndi maso kugira ngo ndimbure ku ijambo ry'Imana. Wowe uri kurangurira no munsi ukwiye gushiraho umwanya wo kurimbura ku ijambo ry'Imana, ukwiye gushiraho umwanya wo kurisoma, ukwiye gushiraho umwanya wo kugiyumvirako, ukwiye gufata umwanya iryo jambo ry'Imana ukari ikibanza gikomeye mu buzima bw'iwawe. Igihe utarisomye rero ntuzomenya ibikwerekeye, igihe utarisomye rero ntuzomenya ivyo ukwiye gukora n'ivyo utakwiye gukora. Igituma abantu benshi no muzo bakagendera mu mwijima ni kubera ko batazi ukuri. Jambo ry'Imana ngo muzomenya ukuri kuzoba kwidegemvye. Ukuri niki? Ukuri ni jambo. Igihe uzi jambo ry'Imana uramenye uri kuraja. Rero ukwiye kwiga kuririmburako, ukwiye kwimenyereza kurisoma, ukwiye kwimenyereza kubana naryo, ukwiye kwimenyereza kuguma imbere kurisoma no kuririmburako. Kuko ni Bibiliya itubwira ngo nuwarisoma nuwaririmburako ngo nuzoronka amahigwe, uzororanigwa. Kuko iyo udasoma ijambo ry'Imana ugira ibibazo mu buzima bw'iwawe. Ntumenye iyo uri kuraja, ntumenye ivyo uvuga n'ivyo utari buvuge, ntumenye iyo uja naho udakwiye kuja. Rero wowe uri kurangurira no munsi ivyo ukeneye vyose Umwami Imana yabisize mu ijambo ryiwe. Umwami Imana yabisize mu ijambo ryiwe. Uko usoma ijambo ry'Imana ni kumenya Kristo, ukumenya Kristo ni kumenya Imana. Ikimana kene no munsi rero no gufata umwanya wo gusoma ijambo ryiwe, no gufata umwanya wo kuririmburako. Kuko Bibiliya ivuga ngo nasize ijambo ryawe umutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Igituma no munsi wisanga ukakora ibinye bitari vyo, ugira wisanga uri kugendera mu bigabitanyo. Si kubera ko Imana yifuza ko bigumamo, ariko ni kubera ko utigize umenya aho sokre iri, aho kwiriye kuguma kugira ngo Imana igushoboze kugendera muri ubwo buzima ikeneye, kugira ngo Imana ishobore kukumurikira. Kugira ngo Imana yatubwiye ngo muri Zaburi ngo nashize ijambo ryawe ngo ijambo ryawe nitara rimurika ibirenge vyanje. Ntushobora kumenya uri kuraja ijambo ritakumurikiye. Ndizeye ko n'amajambo kuyahandi hantu ndizeye ko utahuye yuko ijambo ari Kristo, kandi iryo jambo ukwiye kuririmburako ku murango no mwijoro kugira ngo uronke ubuzima Imana ikeneye kugenderamo. Rero ndizeye yuko iyo jambo ryagufashije. Urashobora kurikurangukiramo no mwanya ukaba
ubwo buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana atari ubw'iwawe uvuga ngo je nzorisoma ntigeze mu ishengero gusa. Mugabo nk'umukristo wasaza kumenya ikarata y'ubuzima bw'iwawe. Ikarata y'ubuzima bw'iwawe ni ijambo ry'Imana, ni Bibiliya. Utayisomye rero udusanga uri kurihenda. Ushaka uri kurangukira muri no mwanya rero ukaba umaze igihe kininiya udasoma ijambo ry'Imana, waradendibukiwe uravuga ngo iryo jambo nta nivyo ntahura. Ngo ndakubwira ko kurangurikira yuko igituma utabitahura no kubera utabisoma. Uko guma usoma ijambo ry'Imana niko Imana ikwishurira. Rero namwe dufashe umwanya wo gusenga rero. Muri umwanya wo gusenga usaba Imana imbabazi, uvuge Imana ijambo ryawe sinarisomye, nije gituma nasanze narihenze mu nzira nagira mfate, cyo narisanze narakoze ivyaha binabiriya. Rero namwe ndagufashe gusenga, hama ushira umutima wawe ku Mana, hamubwira Imana, uvuge Imana uyu mwanya rero ndakeneye kugaruka iwawe. Uyu mwanya rero ndakeneye gusubira kugira imigenderane yawe mu gusenga no mu kurimbura ku ijambo ry'iwawe, mu gusenga no mu kuguma imbere y'ijambo ry'iwawe. David yavuze ngo nashyize ijambo ryawe mutima wawe kugira ngo wewe gucumurako. Ndaguma ndabisubiramo kugira ngo umenye yuko ijambo ry'Imana ariryo rituma udacumura. Igituma uno munsi uri kuragendera mu vyaha ni kubera ko utazi amategeko akugena muri ubwami turimo. Aya mategeko ari mu ijambo ry'Imana, ibikugera biri mu ijambo ry'Imana. Wimenyereze rero kuririmbura ko ku murango no mwijoro. Imana ijambo ry'Imana ritubwira muri Yosuwa, amena basoma Yosuwa wambere ca mbere ngura ku murango w'umunani gushika muri 9, ngo iri jambo nguzurigumize mu kanwa kawe. Nawe uri kurangukira no munsi iri jambo ry'Imana rigumize mu kanwa kiwawe. Reka dufate dusenge rero. Ukaba rero umaze igihe kinini utarisoma, ufate ubwoko bushike ku mutima wawe. Amanda gusengere, ama nawe ubwira Imana, uvuge Imana n'umunsi ndafashe ingingo. Kwimenyereza rero no gufata ingingo. Kwimenyereza rero no kuvuga je no munsi ndafashe ingingo yo kwimenyereza. Biravuga ngo mwimenyereze ngo exercez la piété. Menyereze kugororoka. Ukugororoka Imana ivuga no mu kurimbura ijambo ry'Imana n'ugororoka. Kuko uramenya ukuri ariko ijambo ry'Imana ukuri kwidegembye. Rero muno mwanya nagumufate kubuka ushire ku mutima wawe. Hamubwiri usenge ufatanye dusenge. Hamubwira Imana, uvuge Mana muno mwanya nditahuye ko nagucumuye ko, nditahuye ko nasoma ijambo narimbura ku ijambo ryawe. Fata ubwoko ushire ku mutima wawe ndagufashe gusenga. Hama nawe wibwira Imana, sindije ndagusengera ko nawe wibwirira Imana, usaba Imana igushoboze. Databiza ndasengeye mama umuntu akarangurikirana mwami. Mw'izina rya Yesu Kristo Papa, ndakwinginze mwami wanje mugirire ubuntu mwami. Ndakwinginze mwami wanje umushoboze mwami. Datamiza ndakweretse mwami no muntu mwami. Amaze igihe kinini mwami atasoma ijambo ryawe mwami. Byatumye mwami yisanga mwami ari mu nzira zitarizo mwami. Mwami ryatara ryari ijambo ryawe yari gutuma mwami atamenya mwami amenya mwami yari karaja yararihevye data. Rero data na mwami ndamusengeye mwami, umuhe mwami nkomezi mwami, umushoboze data mwiza mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ntiwemere mwami ko mwami abaho mwami atazi mwami icerekezo ciwe mwami. Ndakwingize rero data mwiza umushoboze mwami mw'izina rya Yesu Kristo Papa. Umuhe mwami la capacité mwami, umushoboze mwami kugira inyota mwami yo gusoma ijambo ryawe mwami mw'izina rya Yesu Kristo. Ndakwingize data mwiza umushire mu iyo nyota mwami, ngo mwami ngo nushira muri twe kugomba no gushaka Papa. Ndamusengeye data mwiza umurundi mu mwami ukugomba mwami kurimbura ku ijambo ryawe mw'izina rya Yesu Kristo. Imwe muri yose mwami yora mwami imu perturba mwami, imutuma mwami atasoma ijambo ryawe mwami, vyawe bimusamaza mwami. Ndavuze mwami mure kure mw'izina rya Yesu Kristo. Umushoboze gufata ino ngingo mwami, umushoboze mwami gufata kino cemezo mwami cyo kwama mwami, kwamiza amaso yiwe mwami mu ijambo ryawe mwami. Wakoze atamiza kubona umushoboje mwami, wakoze atamiza kubona umugendereye mwami, wakoze atamwiza kubona mwami atuzokera kandi kusura kandi kuba ubwo buzima mwami utaguhimbara mwami. Nimizina tubisente tuvyizera. Amen, amen, amen. Nizeye ko amasengesho yakuyandika ndagushika yandi hantu. Nizeye yuko washoboye kubwira Imana, ukavuga Mana ndakwinginze ushoboze, kandi nizeye ko yagushoboje. Nizeye yuko uzonyandika inshingire nawe uvuga ngo cagiye wigisha ukuntu umuntu akwiye kwimenyereza gusenga kurimbura ku ijambo byarahinduye ubuzima bw'iwanje. Ndizeye yuko rero ari amajambo yakwiye kandi gushika yandi hantu
ushobora kuri kurangukira muri no mwanya rero mugo afise ibindi bibazo vyinshi bivanye yuko utigeze umenya uburenganzira bwawe kubera utigeze urimbura ku ijambo ry'Imana, ugasanga uragwaye mugo ntuzi ko ijambo ry'Imana rigu uburenganzira bwo gusenga cyangwa bwo gusengerwa kugira ngo ukiri iyo ngwara. Gutazi uburenganzira bwawe yuko kumisha Yesu Kristo wakiza ingwara. Rero ivyo vyose biri mu ijambo ry'Imana, ivyo vyose biri mu ijambo ry'Imana. Igihe urisomye Bibiliya avuga ngo umenye ukuri kwawe kwidegembye. Igituma rero no munsi uri kurananirwa, uri kuraruha, ni kubera kutigeze urimbura ku ijambo ry'Imana. Haji ugusenga kwa magufatanya n'ijambo ry'Imana. Iyo usenze ukarimbura ku ijambo ry'Imana, Imana iraguhishurira amajambo yayo. Rero ushobora kurangukira no munsi ukaba ufise ikibazo, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufise ikibazo cyose. Ndabona gufata umwanya wo gusenga, tubisengere hama wizere ku Imana ari Imana ishoboye, ari Imana itaranigwa. Kristo Yesu ko ari wagukiza, Kristo Yesu ko ari wakubohora, Kristo Yesu ko ari washoboye ibintu vyose. Fata aho hantu ugwaye ariho hose, cyangwa ufate ku mutwe ufise ikibazo cyose, wizere nanje ko Kristo ashoboye. Data mwiza, ndasengeye no muntu mwami mw'izina rya Yesu Kristo. Papa mushoboze mwami wanje, mwami ingwara yose agwaye ndasenze data mwizi murekure mw'izina rya Yesu Kristo. Jambo ryawe riravuga mwami kumishago yawe twakiza ingwara, waravuze mwami ngo twizeye mwami tubona ubwiza bwawe data. Mwami turizeye mwami kuri mwanya mwami, kora kuri no muntu mwami wewe wese data mw'izina rya Yesu Kristo. Aho yakoze mwami mukize mw'izina rya Yesu Kristo, aho yakoze mwami mukize mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasengeye mwami umuntu mwami amazi imisaba baramaso mwami, ndasenze data mwiza uyamukize mw'izina rya Yesu Kristo, uyamukize mw'izina rya Yesu Kristo. Ano madure hari mu maso mwami agende mw'izina rya Yesu Kristo, agende mw'izina rya Yesu Kristo. Data mwiza ndasengeye n'uyu muntu mwami agwaye mwami amenyo mwami yamavamo amaraso data mwami yamamujya mwami, ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo yakira gukira mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kumugendereye, urakoze data mwiza kwayo maraso tufandi kuva mwami, urakoze data kijije mw'izina rya Yesu Kristo. Data mwiza ndasengeye mwami umuntu wese ari karangurikirana mwami n'ingwara yose agwaye, ndasengeye mwami n'uyu muntu mwami afise ikibazo mwami amaranye igihe kinini data mwiza yarasenze mwami abona mwami ngo kiraronka inyishu mwami. Ndamusengeye data mwiza umugenderere mwami, ndamusengeye data mwiza umukoreko mwami. Jambo yaravuga mwami ngo warungise ijambo ryawe mwami kugira ngo ribakize ribakure mu vyobo mwami vy'urupfu. Ndamusengeye data mwiza uwo mwoba arimo mwami, mwami ico kibazo arimo mwami icyo ari cyo cyose data ndasenze mwami mukimukuremo mwami, dusome mukimukuremo mwami mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kubona umugendereye mwami, urakoze data mwiza kubona umukozeko mwami, urakoze data mwiza kubona umukijije mwami. Ndasengeye n'uno muntu mwami amazi imisi aryamye akarota mwami ibintu mwami bimuniga mwami, ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo iyo mwemu nizongere kumugarukako mw'izina rya Yesu Kristo, yakira ukwidegemvya mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kubona ubakozeko, urakoze data mwiza kubona ubabohoye, urakoze data mwiza kubona yerekana nk'Imana y'ubushobozi mwami. Urakoze mwami kubera ku ijambo ryawe mwami rifise ubushobozi, urakoze ku ijambo ryawe mwami rikiza ribohora. Nimiza tutabise ndavyizera, amen amen amen. Ndizeye ko no mwanya amasengesho wabaye mu mwanya w'ikimazi, ndizeye yuko umwami Imana yakugendereye, kandi ndizeye yuko ugiye kunyandikira kuri zimerezwa mazi hano munsi ushingira inahe icyo Kristo yagukoreye. Urakoze murakoze kandi naho utaha mu kindi kiganiro nk'aya mango. Imana ibane namwe.